kwa Real Madrid umumenyereza wese bozana mu gihe batomuha ibyo ashobora kwifashisha na cyane cyane abakinyi babura ibihengeri bihari bakavyuzuza bashake bazana umutacticien ameze gute Real Madrid biragora kitosubira kuba nziza nka Real Madrid ya kera. Reka tubaramutse mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Nile Sport TV. Turi kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwandamukiza umwaka wa 2025. Kuno musi wa gatanu twabateguriye iki mu kiganiro cuno musi. Kiganiro cuno musi hari ibiriko bigenda bivugwa na cyane mu mugwi wa Real de Madrid inyuma yaho bari bizeye remontada yari ivuzwe hafi indwi yose ko ku kibuga ca Santiago Bernabeu ikibuga cakira abantu barenga 90 ko bazokora remontada bakira umugwi wa Arsenal usanzwe ukuyoborwa n'umugabo Mikel Arteta byanse ibiriko biravuga ko Real Madrid ni vyishi inyuma yaho babuze itike yo kubandanya mu gice ca kabiri gishira icanyuma. Umusaza Carlo Ancelotti ari muyabira umwanya n'umwanya ashobora kuba ariko arasezererwa mu mugwi wa Real de Madrid nkuko ibinyamakuru nka Revo ibinyamakuru nka Sky Sports kinyamakuru cyo cizewe cyo mu gihugu cy'Ubwongereza kiriko kirabivuga. Carlo Ancelotti bisa n'ibiriko biramukomerana amazi yamushuhanye ashobora kuva mu mugwi wa Real de Madrid umwanya n'umwanya. Mbega ninde ashobora kuza agasubirira umugabo Carlo Ancelotti ubwo ibiriko biba kwa Real de Madrid uwo bari karabitera iyo bari Carlo Ancelotti igisubizo kwa Real Madrid coba kikaba ciza tugasubira kubona umugwi wa Real de Madrid wasubiye ukaba neza yuko bari kurukana Carlo Ancelotti bakazana mu munyereza mushasha. Ivyo hamwe n'ibindi nivyo twateguriye kuganira cuno musi isaho gusa kuno musi mwijoro ryararikeye umugabo Ruben Amorim abifashijwemwo n'umusaza Maguire baraye bakatishije itike gushika muri kimwe ca kabiri gishira icanyuma. Wundi ngo ibu yawubatsi bagaye niryo ryo wafashe imfuruka. Maguire niwe yaraye akuye gotera izuba umugabo Ruben Amorim mu rukino bari ko barakina n'umugabo mu France ariyo. Ijwi ni Gift Evrar irakoze nkuko vyama kurubuga rwa Nile Sport TV. Twitangurire ikiganiro cacu duhera kuko ukungene inkino zizokinwa muri kimwe ca kabiri gishira icanyuma muri UEFA Champions League. Murazi ko Arsenal yasezereye umugwi wa Real de Madrid basezererwa babamaramarije ku kibuga cabo batsindwa ibitsindo bitanu vyose kuri kimwe aggregate. Murazi ko urukino rwa mbere bari bashoboye gutsindwa ibitsindo bitatu kubusa baja mu gihugu ca Spain ku kibuga ca Santiago Bernabeu baza guhatsindwa kandi imbere y'abakunzi stade yuzuye ibitsindo bibiri vyose kuri kimwe ya remontada baguma baririmba ntayo twabonye. Rero no munsi Arsenal yabandanyije izoca ihura n'umugwi wa Paris Saint-Germain genekerezo rya 29 ukwezi kwa kane. Urukino rwa mbere Arsenal izoro na Paris Saint-Germain igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kane uwo mwaka turimo. Barcelona nayo yarabandanyije izoca ihura na Inter de Milan ni nyuma yo gusezerera umugwi wa Bayern Munich aho urukino rwa mbere bari batsinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe. Urukino rwo gusubiriza baza kunganya na Bayern Munich ibitsindo bibiri kuri bibiri. Urumva ko Inter de Milan umugwi wo mu Italiyani nawo warabandanyije uzocura n'umugwi wa FC Barcelona. Inter de Milan na FC Barcelona bazokina igenekerezo rya 30 ukwezi kwa kane uwo mwaka turimo. Urukino rwo gusubiriza FC Barcelona uzocurukina igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatanu uwo mwaka turimo. Mu gihe urukino rwo gusubiriza Arsenal uzocurukina ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu uwo mwaka aturimo. Ukagenda kuraba izi nkino z'igice ca kabiri giciri canyuma ni nkino zizoba ziryoshe cyane kuko imigwi yose yari yashoboye kuva mu matsinda iri mu mugwi 8 ya mbere kiretse uyu mugwi wa Paris Saint-Germain. Yindi yose yari yarenganye iri muri ya migwi 8 yari yarenganye vyorosha yari yapashije direct. Rero imigwi izi nkino z'igice ca kabiri gishiri canyuma turabona ko ari inkino zizoba ziryoshe cyane. Nibaza ko tuzobigaruka ko twinjire vyimbitse iyi migwi kahise kawo
amahirwe umwe ufise n'amahirwe uyundi mugwi ufise. Murabizi ko nka Inter de Milan n'uri umugwi wa Barcelona n'urukiniro zobaryoshe cyane, kuko Inter de Milan murazi niwo ufata ikibanza ca mbere mu gihugu c'Ubutaliyani, aho usumvye amanota 3 umugwi ufata ikibanza ca kabiri ariwe Napoli, mu gihe FC Barcelona ari ufata ikibanza ca mbere mu gihugu ca Espagne, aho usumvye amanota 4 umugwi wa Real de Madrid. Mukaba muzi kandi Inter de Milan uno musi niwo mugwi wa mbere muri UEFA Champions League ufise ubwugarizi bwiza, umaze gutsindwa ibitsindo bike biba, mu gihe FC Barcelona ari wo mugwi uno musi myiza ku mugabane wa Buraya ufise ubusatirizi bwiza, umaze gutsinda ibitsindo byinshi. Umva ko izi nkino zizoba zibereye ijisho. Ivyo nibiko biravuga muri kimwe ca kabiri gishiri ca nyuma, tuzogaruka ko mu gihe izo nkino zizoba azegereje. Reka tugarukire kwa Real de Madrid, ibiko birahavugwa ko Carlo Ancelotti ashobora gusezererwa umwanya n'umwanya. Mbega Carlo Ancelotti niwo yoba ariko aratuma Real de Madrid itwara neza? Ubwo uburongozi bwa Real Madrid babona ko umugwi wa Real de Madrid ariko yitwara neza, yoba ari Ancelotti? Mbega namye abakurikirana inkino hagufi, abakunzi ba Real Madrid muri rusange, igisubizo mubona ko koba kwirukana umugabo Carlo Ancelotti nkuko Revo kiriko kirabivuga, Sky Sports kiriko kirabivuga, ibinyamakuru bitandukanye biriko birabivuga? Ndabasubije inyuma gato, inyuma y'urukino baraye batsinzwe itsindo 2-1 n'umugwi wa Arsenal, umunyezamu wabo Thibaut Courtois n'agashavu kenshi yaragiye imbere y'itangazamakuru ndetse aregera President Boss Perez, aramubwira ati dufise umugwi mwiza pe, ariko uburyo turiko turakinamwo ntivyari bereye ko dutsinda, turafise abakinyi beza ariko nta Jose dufise. Bivuze iki? Na Thibaut Courtois arabona ko hari agazi kwa Real Madrid, amaze kugenda kegera Florentino Perez, president wa Real de Madrid, akamubwira ko umugwi bari bafise cyaro ugakwiriye ko la remontada, barabona ikibuzi. Ukaraba urukino inyene gwari kuri wakino bya musi, ni Carlo Ancelotti yari yahinduye ibintu. Dusanzwe tuzi ADN ya Real Madrid ni gukora ama transition rapide, agakora amaronge pass. Nivyo twabonye ku musi wa gatatu batera ama centre menshi, ariko ugenda kuraba ko Real Madrid ariyo ADN yabe gutera ama centre. Mbega bariko bayatera bayahande. Uno musi Real Madrid iki kinata munefu bafise. Mbappe ntabwo ari umunumero 9, n'umufo 9. Mbappe za centre zo mushikira byo kabaye ngombwa katera umutwe. Eske Mbappe aratera umutwe? Oya. Eske Vinicius yateye umutwe? Oya. Ukagenda kuraba Federico Valverde uko ariko arakina, Lucas Vazquez uko ariko arakina, Vinicius uko ariko arakina. Sinzi ko mwabonye Vinicius ya dribble ariko hakagera yaho ubona ko bamuhaye message, bamburukanye message yo gutera ama centre. Eske ama centre yagwa kwande? Yagwa kwa Kivior na Saliba. Batimbani bariko baramworohereza. Rero ije systeme ya Carlo Ancelotti yari nziza, ariko yari kayikinisha abakinyi bandi. Uko twarabonye ama centre batera ba Carvajal, twarabonye ama centre batera ba Valverde na ba Toni Kroos bagihari, bayashikiriza kwa Karim Mustafa Benzema, bayashikiriza kwa Joselu. Eske no musi Joselu ko twamubona ari uwo muntu atsinda ibitsindo by'umutwe byinshi, Karim Benzema, Mbappe atsinda ibitsindo by'umutwe, Rodrigo atsinda ibitsindo by'umutwe, Vinicius Junior atsinda ibitsindo by'umutwe? Oya. Eske no musi Jude Bellingham n'umukinyi mwiza pe, ariko Jude Bellingham ntabwo ari mu playmaker, ni mu box to box. Nyimba twarabonye muri saison iheze Jude Bellingham ubugiye ari karakinamo yari unyuma y'umugongo y'abagabo bagira kuri babiri. Ku ruhande rumwe hariho Rodrigo, ku rundi ruhande hariho Vinicius. Jude Bellingham bakamuzana imipira muri surface de réparation ari we yigenga. Niho twabonye yavuye muri Borussia Dortmund agacashika muri Espagne muri La Liga, agaca aba MVP. Yumvira inshuro ya mbere abaye mu MVP, ni ikintu ciza kuri Jude Bellingham, ariko yakekinishwa gute? Toni Kroos yari hajya, Carvajal umukinyi nimero 2 byo calibre mondial no musi, ari capable yo gukina ahantu hose mu mugwi wose umushiramo, haba muri Espagne mu guserukira igihugu, haba muri Real Madrid. Yari wa mugabo atera centre ibana ngombwa ganatsinda. Toni Kroos yari wa mugabo yazamura ukuboko akakwereka aho utera, ariko n'umusaba abagabo babiri ntaho bafise. Rero ujye match kwizeza abantu ko remontada ishoboka, baririmba byari byoroshe kwiririmba, ariko kubikora byari bigoye. Ni naho umugabo Bukasa akaba mubajije umaze kumva ko remontada kandi
ku kibuga Santiago Bernabeu hagoye wazitwaye mu gute imbere yo gutsinda igitsindo. Bukayo Saka yaravuze ati mwaja mu makeya cyane jewe nanje narinzi ko kwa Real Madrid bitoroshe, ariko tumaze kubona uburyo twaremyemo ibitsindo hakiri kare bikanka twaje tubona ko vyoroshe. Rero no munsi biragoye ko uza kwizeza abantu remontada udafise abagabo babiri, udafise umusubizo wa Toni Kroos, udafise Carvajal, udafise uburyo ukoreramo ibitsindo. Uraba uburyo Real Madrid irikiramo ibitsindo ukabona ati there is no way yaho boshobora gukura igitsindo uko zara remontada batsinda. Warabona ko ndavuga Toni Kroos yamaze gusezera, ndetse n'uyu mugabo mu Luka Modric yarateye igitsindo dopye, Benzema akaba ari yajya, Rodrigo akaba ari yajya agatsinda ibitsindo n'ibyo twabonye batera remontada kwa Man City, kwa Chelsea, kwa Paris Saint-Germain n'ibindi. Ariko no munsi ntabyo ukaje wena kuraba mbega ko bashaka remontada byari kugenda gute, byari kuba ngombwa ni muri minota 30 baba batsinze igitsindo, ariko byabaye contraire. Igituma byabaye contraire mu minota 5 yonyene David Alaba yamaze kubya jaune, n'umu defenseur acunze Bukayo Saka, umukinya nyaruka, umukinya ariko arabatsindira ibitsindo muri Arsenal, umaze kujya karito jaune, uri umu defenseur nibitevye. Laura Sens yari yindi minota 20 ndirahere deja aba defenseur babiri amaze kujya karito jaune zibiri, biba bigoranye. Ngiye kosa birakozwe, bararose penalty, ndavuga Arsenal biranse ko bayinjiza. Deja hirya penalty bayinjizaho twari gushobora kubona n'ibitsindo birenga bitatu by'umugwi wa Arsenal. Rero igera remontada igoye mu gihe Real Madrid igifise ibihengeri bimeze kujya. Ukaje ugenda kuraba mbega remontada yari gushoboka gute? Yari gushoboka yoba Arsenal ari wa mugwi waje wuguruye, ariko ntibigeze wugurura kuko Arsenal yari ibizi bere kumwe na Mikel Arteta kuza kwa Real Madrid ukugurura urukino, kandi bazi ko batsinzwe ibitsindo bitatu, bobo bazi ko baje gutsinda ibitsindo byinshi babige hasi hejuru. Ni navyo twabonye, ariko Arteta nawe arabibona arabikenyura aca zibira hakiri kare. Bakagenda kuraba mbega Arsenal uno mwaka ikitwara gute. Arsenal mu nkino 14 bakiye muri UEFA Champions League, kiretse urukino rumwe batsinzwe na Inter de Milan igitsindo kimwe kubusa, n'urundi rukino bangangije na Atalanta ubusa ku bundi. Izindi nkino zose zigera kuri 12 umugwi Arsenal niwo watangura kwinjiza igitsindo. Ni navyo twabonye iwabo Emirates Stadium niwo batangura kwinjiza igitsindo, Santiago Bernabeu niwo batangura gutsinda ibitsindo. Ucyumva ko Arsenal kuza kubanzwa gutsinda igitsindo byari bigoye cyane. Tugende kuraba Real Madrid nayo. Real Madrid mu nkino 51 bamaze gukira mu isezo, inkino 19 zose babanjwe gutsindwa igitsindo. Nubwo byo byarasitse bagatsinda bakakora comeback babanje gutsinda ibitsindo, urumva ko biba bigoye mu gihe ivyo biharo bitwereka ko Arsenal yinjizwa ibitsindo bike kandi ikabanza kwinjiza. Uko kijya gihe Arsenal banje kwinjiza igitsindo kwa Real Madrid byari bigoye ko Real Madrid ikiza ikarondera ibitsindo bigira kuri bitanu. Ni navyo twabonye. Rero Real Madrid kuza gutera remontada Arsenal bakina muri buryo byari bigoye cyane. Ukagenda kuri umusaza Carlo Ancelotti ari umumenyereza wa Real Madrid, niyo ncuro yiwe ya mbere ari ku ntebe y'umumenyereza kwa Real Madrid adashoboye gushika muri kimwe cya kabiri gishicanyo. Murabizi ko umwaka weze niwe yatwaye igikombe cya Champions League, ni Carlo Ancelotti yagitwaye. Saison 2022-2023 yagarukiye muri demi finale. Saison 2021-2022 yatwaye igikombe cya UEFA Champions League. Saison 2014-2015 yagarukiye muri demi finale. Saison 2013-2014 yatwaye igikombe. Ariko uyu mwaka saison 2024-2025 ntashoboye gushika muri kimwe cya kabiri gishicanyo. Eske Ancelotti niwe ari kibazo kwa Real Madrid cyangwa ni Real Madrid yasambutse banga kuyubaka? Reka rero tugende kubiriko biravugwa kwa Real Madrid aho Carlo Ancelotti binyamakuru vyinshi, ndavuga Revo, ndavuga Marca, ndavuga Sky Sports, ikinyamakuru cizewe cyo mu Bwongereza byamaze gutangaza ko Carlo Ancelotti urukino rwe rushobora kuba ugwanyuma bwo kumenyereza umugwi wa Real Madrid ari urukino rwa finale rwa Copa del Rey bazokina n'umugwi wa FC Barcelona igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa kane. Ukagenda kuraba mbega no musiko Carlo Ancelotti bagomba bamyirukana. Mbega Ancelotti ibyo yasabye kwa Real Madrid bo barabimuhaye. Mbega Ancelotti
niwe ntandaro yo gutsindwa kwa Real Madrid. Reka ndabereke nyimba Carlo Ancelotti yatwaye ibikombe byinshi ariko Real Madrid nuko hari ibyo yasabye bamuha cankwe nuko hari indi migwi yari yasamaye ntimenye ingene Real Madrid ishobora kuba iri kirakina. Umwaka weze twarabonye uburyo bariko barakinamo. Toni Kroos ni wa mukinya ariko arakinisha Vinicius. Sans Toni Kroos, sans Vinicius. Toni Kroos ni wa mukinya arema uburyo akereka Vinicius gena mu buryo ndaguha pasi. Reka njere pasi bukebuke, reka njere match bukebuke, reka njane umupira cyane, reka duge ibitsindo byoroshe. Muribuka nk'ipasi yahaye Vinicius Junior, abarabu umupira bakurikirana football barabizi. Ipasi yamuhaye bakina na Bayern Dominique, Vinicius agatsinda igitsindo. Abakinyi ba Bayern Dominique aho kumaramara baje bakumera amacu umugabo wa Toni Kroos ati uri umugabo w'ijunja n'ijambo uzi gutanga pasi byimazeyo. Uno munsi umuntu atanga pasi z'ubwenge nka zijya Toni Kroos yatanga ziri hehe? Rero Carlo Ancelotti gushaka kumwirukana nibaza ko atari cyo gisubizo kwa Real Madrid, kuko Carlo Ancelotti uravye ibiharuro rezame umupira w'amaguru ni ibiharuro kandi ibiharuro bivuna bisaba kuraba cyane. Sinzi ko mubizi Carlo Ancelotti mu mateka yiwe muratwara bimereje AC Milan yatwaye igikombe n'ivyo aramireza Chelsea za 2010. Chelsea yari ifite ama produit fini yatwaye igikombe, ariko mu mateka Carlo Ancelotti ntarigera atwara igikombe inshuro zibiri yukurikiranye. Aramaze gutwara UEFA Champions League ariko zibiri yazitwaye kwa Real Madrid atikurikiranye. Bitandukanye na Zidane yatwaye UEFA Champions League zitatwara Real Madrid kandi yukurikirana. Murabizi ko muri Bayern Munich yaragiye ariko nta cyatari yakoze. AC Milan mwibuke ko yatwaye igikombe ariko Inter de Milan iramutwaye ibikombe bigera kuri 4. Carlo Ancelotti amenyereza AC Milan ariko Inter de Milan yatwaye ibikombe bigera kuri 4 yikurikiranye.